Turi ku munsi wa mbere igenekezo rya gatanu mu kakaro umwaka wa 2021 inshuti bakunzi ba televiziyo Renaissance mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye kaze murano makuru y'ikirundi agizwe hanini n'ingingo nkuru zikurikira. Amasezerano yose ari hagati ya leta n'abimba ubutare adakurikije amategeko agiye guhagarikwa. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaragabishije abategetsi bose bamaze iminsi biba amatungo ya leta biciye muri ico gisata. Muri aya mezi atatu aheze abantu 170 baragandaguwe mu Burundi, 22 nabo barakorerwa ivyamfurambi mu gihe abandi 12 banyurujwe hakabugwa irengero ryabo biri mu cegeranyo cishirahamwe Ligue Iteka. Murabikurikirana murano makuru. Nayo ikigabane kw'isoko c'urunani rw'amaradiyo RPA Inzamba na televiziyo Renaissance kivuga kwishigwa mu ngiro y'ingingo yo gutezurira abanyororo yafashwe n'umukuru w'igihugu mu ntango z'uno mwaka. Idonido ryano makuru ni mukanya isase. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aragabisha umuntu wese yiba amatungo ya leta biciye mu busuma bw'ubutare, akagabisha ko amasezerano yose atakurikije amategeko agiye guhagarikwa. Hari mu ijambo yashikirije kuwa mbere mu kakaro aho Uburundi bwari buramutse buhimbaza umunsi mukuru wo kwikukira. Kubwiwe ngo mu bakora ubwo busuma harimo na bamwe mu bategetsi b'igihugu. Tumukurikire. Hariho uwundi mutego dufise kubera twari bagiye igihugu, dutangura gufata ivy'igihugu tubigira ivyacu, indongozi ikonona itunga rusangi. Uyu mwaka aragira ndababwire dutangure rero gusubiza ibintu mu buryo. Uwuzi yuko yanyaze itongo rya leta ubu nyene asubize. Uwuzi yuko yanyaze ubutare bwa leta yirirwa arimba yishorera ubu nyene asubiza ibintu mu buryo. Hariho abarundi bagiye gukorana n'abanyamahanga baraza basinyiranira amasezerano yo kwiba ubutunzi bw'igihugu. Nagira mbwira abo barundi ubu nyene musubire kuri bajya nyene mwakoranye mubabwire yuko tujya tubisubiremo. Uno munsi ndabatangarije yuko itunga ry'Uburundi ari ry'abene gihugu. Uwuzi wese ko hari amasezerano yo yarasinye akaba yiba itunga ry'igihugu, ayo masezerano yose turayafuta nta gisivye. Itunga ry'Uburundi ni iry'abarundi. Nabonye indongozi ntizakomya amashi kuko muzi ko ari mwe mwabikoze. Indongozi ntizakomya amashi mugabo nabo nyene nagira ndabagabishe. Guhera uno munsi twatanguye umwaka w'ikoreshwa ry'amahera, umwaka mushasha. Nagira ndababwire yuko ajya mahera mwandongozi mwe muzoyandurako. Ubushikiranganji butazokwerekana ico bwakoze mu ikomine, ubwo bushikiranganji ababujejwe bazotaha tuzana abandi. Amajambo ashikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu bijanye no kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ngo ni meza arahumuriza, ariko rero ngo arakwiye gushira mu ngiro ivyo avuga nk'uko aherutse kubikora akwishira hamwe Otrako. Ico ni icifuzo cishira hamwe Olicom rijejwe kurwanya abajya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta. Dukurikire Gabriel Rufyiri arongoye shira hamwe Olicom. Twebwe mu by'ukuri turafise icizero gusa nuko amajambo avugwa ari byiza cyane yuko ajana n'ibikorwa biba biriko birakogwa. Ivyo rero biraheza bikadufasha cyane kuko na kare mu Kirundi barabivuga neza, umugabo nyamugabo ajanisha ivyo yiyumvira, ivyo avuga n'ibikorwa. Guhinduka ntibishoboka utari kurakora. Ivyo rero ariko aravuga ukabona ko abwira abatwara ati mwaze gukoma amashi kubera tuzi ko ayo makontra bo bayasinye. Ivyo ni ibintu vyumvikana cyane kuko nibo bayasinya. Ishiramwe rikome murabizi neza ko tumaze iminsi myinshi cyane turiko turabwira abatwara yuko aya makontra yose basinye abajya mu butare, aba ayayo muzama shira hamwe ya leta nka za Regideso, zimwe ziri hagati ya Interpetrol na Regideso n'ayandi makontra menshi cyane. Ayo rero n'amakontra yongera ko tuvuze ivyo ntitwibagiye iya byo muri urabona ko iyo muri Otrako yo isaniya ahagaze mugabo ntiyahagaze yarabaye suspandi, yarahagaritswe vyifata kibanza kubera iyo diskuru avuga, ukubera amajambo ashikiriza. Abantu bose bashaka kubwira bati twebwe turabona neza yuko ubu uko byari biri mu myaka iheze biraboneka neza yuko wewe ata dosiye umusangamwo yo
y'ubusuma abivuga byemera ni ukuvuga rero kugeza kuri ino saha avuga ibyo yemera hamwe rero bavuga ibyo yemera iyo ni intambwe ihambaye cyane ituma abantu bizigira guhinduka ubu rero ikintu gikwiye biba jewe twebwe turi mu gisata cy'ivy'intwari bereye hari abandi bari mu gisata cy'ivya droit de l'homme hari abandi bari mu gisata c'ivya politique hari abandi bari mu gisata ikina kiriya mw'ivyo bisata bitatu canke n'ibindi byose twebwe tuvuga yuko hariho hintambwe twibaza kuri kwirategwa ishobora twese tuyishigikiye ishobora gutuma igihugu gitera kure ico tumusaba gusa nuko babantu b'abanyoni b'ababandi abigiza hirya biraheza bigashoboka yuko n'ibindi biza imbere twifuza rero ko ibintu vyogenda gutyo mugabo afata ingingo zikwiye kuko nabo baba ariko barafata amastrategie bariko barafata ibintu kugira ngo bikingire abantu 170 nibo bagandaguwe 12 baranyuruzwa abigeme n'abakenyezi 22 barafatwa ku nguvu abantu 11 barasinzikazwa ubuzima hamwe n'abandi bantu 103 bahagaritswe bidakurikije amategeko ivyo bitigiri bikaba biri mu cegeranyo cishira hamwe Ligue iteka camezi atatu bivugwa na Anshar Niko yagize arongoye iryo shira hamwe riharanira agateka kazina muntu Ligue iteka ikagiriza kandi inzego zo hasi kwihutira gufuba abantu batowe ibiziga atamatohoza abanje gukogwa twashoboye no vuga kugira amatohoza ku bantu 170 bishwe muri abo 170 harimo 78 batowe ibiziga hirya no hino no vuga mu mashamba mu nzuzi mabarabara makanivo aho vyumvikana rero ko abantu baba abantu twita ko bishwe n'abantu batazi ivyo byose twegera tuti hakaba hariho n'ikindi kibikurikira giteye ubwoba aho kenshi na kenshi abo bantu baca bafubwa buno na buno n'inzego zo hasi usanga bafatanyije n'imbonera kuri atamatoza abaye kugira ngo bamenye icyatumwa abo bantu bishwe n'ababishe muri abo bantu 172 hari ibyo twita abagandaga mu mwezi twita indegera butungane execution judiciaire ikinaco twarabonye muri ayo mezi atatu nyene ko hari abantu 12 banyurujwe haba 22 bagiriwe vya furambi akaba n'abantu 11 bahohotewe byo twita torture hakaba n'abandi 103 bahagaritswe bidaciye mu mategeko mwishira muri giteka ikindi gitangaje nuko muri abo tuko turaraba abicwa nta mugwi numwe w'abantu aho no vuga mvuze imigwi mbangombye kuvuga bakuze abana abapfasoni nta mugwi numwe no vuga utashikwe nayo mabi uko turavye mu hero dufise nuko abapfasoni 28 bishwe muri abo biziganirwa bikaba byaratowe hirya no hino akaba rero n'abana novuga abahohotewe ndetse mbere n'abana ntibasigaye inyuma kuko abana 23 barishwe muri abo twagiye tuvuga bya 14 biratorwa hirya no hino muri igiteka twegera tuti nyabuna leta y'u Burundi yari kwiye kwikubita gashi gakingira abarundi na muri ico gihugu uko muri iteka turabona ko mu gihe leta y'u Burundi tofata mu minwe ikibazo kijanye n'umutekano n'ivy'agateka kazina muntu ubwo bwicanyi buzoguma bwibonekeza buzoguma bugwira kuko nta kindi kigwiza ubwo bwicanyi atari kudahana bagira tuti rero n'ubutungane bwayo kwikubita gashi kugira ngo abantu bakora ayo mabi bahashwe kuko birabaje mu gihugu cyitwa ko gifise inzego zose zikwiye gifise abajeje umutekano gifise uvuga polisi gisirikare abantu baguma bicwa hanyuma bikavugwa ngo bicwa n'abantu batazwe Anshar Niko yagize arongoye ishirahamwe Ligue iteka
leta igiye guhana yivuye inyuma bamwe mu badandaza b'isima ya Buseko ibinyobwa vya Brarudi be n'isukari ya Sosumo ko baduza ibiciro uko bishakiye. Jeremy Banigwa n'inzigo umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ubudandaji yabishikirije kuri uyu wa gatanu mu kiganiro yahaye abanditsi n'amenyesha makuru, akaba yanaboneyeho nakanya ko kumenyesha yuko igiciro c'ivyo bidandazwa uko ari bitatu kitigeze igihinduka. Tumukurikire. Ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguro n'ingenzi bumaze iminsi bubona abadandaza bishingira uko bigombeye ibiciro by'ibidandazwa bimwe bimwe, na cane cane isima ya Buseko, ibinyobwa vya Brarudi hamwe n'isukari ya Sosumo. Ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguro n'ingenzi bwagomba gusubira kwibutsa abadandaza n'abaguzi ko ibiciro vyashinzwe ku bidandazwa duhejeje kudondagura bitahindutse gushika uyu munsi. Urutonde rw'abadandaza bamwe bamwe bishingira ibiciro uko bigombeye waramaze gushikira hano mu bushikiranganje. Kubera rero ivyo bushikiranganje bukaba bumenyesheje ko ibihano bitegekanijwe n'amategeko kuri abo badandazwa bigiye gufatwa vuba. Kubera kandi ivyo bamaze imisi bakora, ubushikiranganje bwagomba kumenyesha yuko kuva ubu igikorwa cyo gucungera ibiciro ku masoko yo mu gihugu cose bigiye gukorwa dufatikanije n'abajejwe intwaro, kuvuga bajya mu makomine, ku mitumba, mu makartier, hamwe n'abajejwe umutekano, kuko ni nazo nzego na zone ziri mu gihugu hagati, kugira ngo duhashe iyo ngendo igayitse y'abadandaza bamwe bamwe, twongere dukingire abaguzi nk'uko bisanzwe biri mu mirimo ya misi yose y'ubushikiranganje bujejwe ubudandaji. Amakuru tuyasozerere mu kigabane kw'isoko c'urunani rw'amaradiyo RPA, Inzamba na televiziyo Renaissance. Uno munsi kw'isoko ivuga uko ishigwa mu ngiro y'ingingo y'umukuru w'igihugu yo kugirira ikigongwe abanyororo ryagenze be n'itotezwa rya bamwe mu banyororo barekuwe kubera iyo ngingo. Kw'isoko tuyishikirizwa na Emile Nibasumba. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ibiro vy'umukuru w'igihugu bivuga ko hamaze kurekugwa abanyororo barenga 3,000. Amashirahamwe yigenga yoyo akavuga abadashika 2,800 ni mu bijanye no gushira mu ngiro ca kigongo c'umukuru w'igihugu cyo mu kwezi kwa gatatu. Ariko iyindi ngorane yibonekeza nuko bamwe muri abo barekugwa babandanya kunyuruzwa gushika ubu, hakaba hamaze kumenyekana n'umwe yishwe. Amashirahamwe yigenga mwamwe abivuga ko iki ico nico kibazo ikiganiro kw'isoko cyo kuri uwa gatatu mukakaro mu 2021 cishura. Muri kumwe na Emile Nibasumba. Kaze muri iki kiganiro c'urunani rw'ibimenyesha makuru RPA, Inzamba na Renaissance. Naho ryacerewe gutangura gushigwa mu ngiro itegeko rijanye n'ikigongwe c'umukuru w'igihugu ryo kuwa gatanu ntwarante mu 2021 ryatumye abanyagihugu barenga 2,500 barekugwa, abandi barenga 2,000 begwa n'ico kigongwe bakaba bagabanirijwe umunyororo bari baciriwe. Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko mwishirahamwe rigwanya ukuborezwa igufa ACAT Burundi amenyesha ko hari abandi banyororo
abanyororo bituye umugwi ubijejwe ngo ubarenganure. Iyindi nkuru dufise nuko muri no minsi hariho uwo mugwi nyene wari washizweho kugira ngo bashize mu ngiro iri teko ry'umukuru w'igihugu rigirira ikigongwe canke rikagabanya iminyororo y'abasanzwe bakurikiranwa n'ubutungane. Uyo mugwi rero warasubiye gukora mu gihe uri kuriga abantu bawituye bavuga yuko nabo bari kuja mu barekugwa mugabo bakaguma mu minyororo. Rero bariko barazunguruka mu mabohero atandukanye mu gihugu, twibaza yuko mu minsi iza gitigiri kizosubira kikiyongera. Abatari bake muri abo barekuwe bahura n'ingorane zitandukanye aho baherereye, harimwo kunyuruzwa ntibasubire kuboneka, gusubira gufungwa hamwe no kwicwa. Umusore w'imyaka 20 Bernardin Baserukiye akaba yiciwe ku mutumba y'abako wa Kivumu wo muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi hari ku munsi wa gatatu. Abanyagihugu bakavuga ko yishwe arashwe n'abapolisi. Urongo ishira hamwe riharanira agateka kazi na muntu n'akabafungwa APRODH Pierre Claver Mbonimpa aremeza ko bamwe mu barekuwe n'umukuru w'igihugu babangamiwe muri kino gihe. Nukuri hariho mbere n'abatashitse muhira uwo munsi baciye banyuruzwa, turabura irengero ryabo gushika n'ubu ntiturabatora. Mbere n'ubu biracyariho ku ndwi iheze ku munsi wa gatatu, hariho mbere n'iradiyo yanyu yabivuze yuko hariho uwarashwe n'abapolisi, kandi twasanze yahora umunyororo yari yafunzwe kubera kuko bamwagiriza ngo yakoranye n'imigwi irwana. Ubu rero baramwishe yagiye byaraheze. Hariho n'abandi bashika 10 twari twabuze irengero, ariko abashika 6 twabatoye, twasanze bafungiwe mu bundi busho, abandi nabo 3 twabuze irengero ryabo gushika n'ubu ntitwapfa dutoye iyo bari. Rero uyu muntu bamunyuruje akamara indwi 2-3 ukwezi, uwo muntu akizere yuko yoba kihari twebwe tuba dufise, mugabo turacyakurikirana. Pierre Claver Mbonimpa asaba ko bakora ivyo vyaha bofatwa bagahanwa hisunzwe amategeko. Nacyo gituma twaciye twandika urwandiko twandikira umukuru w'igihugu tumenyesha amakungu ibiriko biraba, yuko iyo ngendo yo gusubira guhohotera abanyororo bagiye ikigongwe n'umukuru w'igihugu bakanyuruzwa bakicwa, twagomba yuko umukuru w'igihugu abimenya n'amakungu abimenya, kuko icyo si cyo umukuru w'igihugu yari yabarekuriye. Twebwe tugasaba yuko rero bajya abantu bose byitwa yuko tumenya yuko aribo babafashe, berekana iyo bantu bari, batabatoye batabatweretse basubire mu kibanza cyabo. Mbere jewe naho mwanya hagati y'akazi na muntu kuri igihano cyo gupfa n'ikibi, ariko rimwe agashavu kotwara nk'umuntu yishe umuntu nk'uyo, nawe nyene yakwiye kumusubirira akaronka icyo gihano. Mugabo amategeko aremereye nk'amabuye, hari mategeko akuri igihano cyo gufata gihari, nta kundi bomutira igihano gikwiranye n'igitabo cy'amategeko mpanabyaha. Mu bahohotera abaheruka kurekugwa n'umukuru w'igihugu hakaba harimwo abapolisi n'abakozi b'iperereza, bamwe muri bo bakaba bakorana n'imbonerakure rwagwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuwa gatatu mukakaro mu 2021. Mwese mwaduteze abiri turabakengurukiye, twongera tubike banura. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho kuwa gatandatu uza Imana ibishatse. Cyari ikiganiro ku isoko. Aha rero niho dusozereye amakuru yacu, tukaba tuyishimiye ko mwayakurikiranye naho ubutaha.